Bakunzi b'Imana mwese, mwebwe mukurikirana ibiganiro bica ku nsamirizi y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya. Uyu ni wa mwanya wo kuzirikana ijambo ry'Imana kuri Radio Mariya Burundi. Ijambo ry'Imana tugira tuzirikane ni ryo ku munsi wa gatatu wo mu ndwi ya 29 mu gihe gisanzwe ca liturujia mu kutagaburikana kabiri. Iryo jambo ry'Imana turikura mu isomwa bikurikira. Igisomwa ca mbere cavuye mu ibaruwa umutumwa Paulo yandikiye abanyaroma kigabane ca 6 umurongo w'12 gushika ku murongo w'18. Izaburi ni Izaburi 123 canke mbere 124 bivanye n'igitabo umuntu akoresha. Inkuru nziza nayo ni inkuru nziza ya Yesu Kristo twashikijwe na Luka Mweranda kigabane c'12 kuva ku murongo 39 gushika ku murongo 48. Muri kumwe rero na Padiri Dieudonné Ntamavukiro muri diocese nkuru ya Bujumbura. Dutege yompi umukama tuyagire. Yaga mukama umusavyi wawe aguteze yompi. Ivyo dusoma mwibaruwa umutumwa Paulo yandikiye abaromani. Inshuti zanje, igicumuro nikireke kuganza mu mubiri wanyu ukwiye gupfa, mwoye kumvira inyoshambi zaco, kandi nimureke guhebera igicumuro ingingo zanyu kugira ngo zigwanire ubugunge, ariko nimwihebere Imana nk'abazima bavuye mu rupfu, muyihebere ingingo zanyu kugira ngo zigwanire ubutungane. Nkako nyene igicumuro ntikizosubira kubaganza, kuko mutakigenzwa n'ibwirizwa, mugenzwa ariho n'Imana. None rero bite? Mbega tuza gucumura kuko tutakigenzwa n'ibwirizwa, ariko tugenzwa n'inema? Haba namba. Mbega ntimuzi ko mu kwihebera umuntu nk'abashumba bashaka kumugamburukira muba mubaye abashumba b'uwo mugamburukira, mukaba rero abashumba b'igicumuro ngo mushikire urupfu, canke abashumba b'ubugamburutsi ngo mushikire ubutungane? Ariko Imana nini nahazwe, kuko naho mwari abashumba b'igicumuro mwarashimye kugamburukira ya nyigisho y'ingingo mwahawe, kandi mumaze gukira ubushumba bw'igicumuro mwabaye abashumba b'ubutungane. Iryo ni ijambo ry'umukama. Urukiza rwacu turukesha izina ry'umukama. Urukiza rwacu turukesha izina ry'umukama. Iyo umukama ataba ari we yari ruhande yacu, naba ariko Isirayeli bivuga. Iyo umukama ataba ari we yari iruhande yacu, hamwe abantu batugurukirako bari kuturya babisi kubera ishavu ry'abajingita. Urukiza rwacu turukesha izina ry'umukama. Muri ico gihe amazi aba yaraturengeye rwose, igihomoka kiba caradufomokeyeko. Muri ico gihe isumo yari kuduseserako. Umukama nahezagirwe, we atadutaye mu menyo yabo. Urukiza rwacu turukesha izina ry'umukama. Umutima wacu wabavuye mu vyara, nk'uko inyoni iva mu mutego w'abatezi. Umutego waciye ucika, natwe tuvamwo turarukoka. Urukiza rwacu turukesha izina ry'umukama, we yaremye ijuru n'isi. Urukiza rwacu turukesha izina ry'umukama. Inkuru nziza ya Yesu Kristo nkuko twayishikirijwe na Luka. Muri rya minsi Yesu yabariye abigishwa biwe ati bitegere neza. Yabanye n'urugo yarazi kiringo igisuma kizirako yoraririye, ntiyoretse ngo kimenere kw'inzu. Nimwe mwiteguye na mwebwe nyene, kuko umwana w'umuntu azoza mu gihe mutari mumwiteze. Hanyuma Petero amubwira ati mukama, nitwe gusa uciriye umugani canke uciriye bose? Umukama aramwishura ati kubwanyu ninde wamubwiriza ari nibanga kandi yitonda, shebuja yashinze abasuku biwe ngo abagerere ingano igihe kigeze. Arahiriwe umubwiriza shebuja azosanga agira nk'uko yabishinzwe. Nivy'ukuri nayo bariye azomushinga ivyiwe vyose. Naho uyo mubwiriza niyibwira ati databuja yatevye, agasindira abasuku n'incoreke, akaja mu byo kwirira no kwinywera akaboregwa, shebuja azoza umunsi atamwiteze, isaha atazi, azomwirukana amusoke mu ngwi w'igaba. Umusuku azi amategeko ya shebuja, ntiyitegure ntakore ibyo yashatse, urya azokubitwa nyinshi. Uzo batazi ibyo shebuja yashatse ariko akwiriye igihano, urya azokwitwa nkeya. Uzoba yaronse vyinshi azobazwa vyinshi, na uzoba yabikijwe vyinshi bazorushirizaho ku mwaka vyinshi. Dushemeze ijambo ry'Imana.
Bakunzi b'Imana, mu nkuru y'uyu munsi Yezu aciye umugani abigishwa biwe ashaka kubakebura ngo babe maso mu kurindira ihindukira ry'umwana w'umuntu ari we mukama wacu Yezu Kristo. Muri uwo mugani natwe Yezu araduhamagarira kuba maso kugira ngo tuzoshobore kumumenya no kumusanganira igihe azogarukira. Yezu avuga ati, ni mwame mwiteguye na mwebwe nyene, kuko umwana w'umuntu azoza mu gihe mutari mumwiteze. Bakunzi b'Imana, Yezu avuze ayo majambo ariko aradubwira Yerusalemu kumwe n'abigishwa biwe. Hasigaye umwanya muto agatangura inzira y'amagorwa izomushikana kwizuka. Cyo gituma yihereranije abigishwa biwe ngo abasigurire bimwe bimwe mu bimwerekeye, abashikiriza inyigisho zihambaye mu migani, harimo n'iyivuga ibyo kurindira turi maso. Ubuzima bwose bw'umukristo bugizwe no kurindira umunsi n'isaha y'ihindukira ry'umukama wacu, isaha yo gupfa n'iyo guhura na Kristo. Ese ngene byo dutera akanyamuneza aya majambo Yezu avuze aturangukiyeko ngo arahiriwe umubwiriza shebuja azosanga agira nk'uko yabishinzwe. Yohani Bosco Mweranda niwe yavuze ati, ugwaruka rukunda guhura n'ibigeragezo bibiri nyamukuru, nkumbure si ugwaruka gusa. Ikigeragezo ca mbere nico kwiyumvira ko kubaho nk'umukristo birambirana. Ikigeragezo ca kabiri nico kuvuga ko bazoba bararonka igihe cyo guhinduka. Ico kigeragezo kigira kabiri nico umukama ariko aratugabisha ko mu nkuru nziza y'uyu munsi. Nta muntu n'umwe azi ko azorambira ku isi ngo azohava aronka akanya ko kwisubirako ngo ahinduke igihe kigeze. Umwanya dufise wo guhinduka nta wundi atari uyu mwanya nyene. Tereza w'umwana Yezu niwe yavuze ati, ubuzima bwanje n'ubw'akanya gato, ni nk'isaha irengana. Ubuzima bwanje ni nk'umunsi umwe gusa, umunsi ntashikira, umunsi uhunga. Urabizi Imana yanje, kugira ndagukunde ndi ku isi nta na kimwe mfise atari uyu munsi. Petero nawe yabajije niba uko kuba maso kwerekeye abigishwa ba Yezu canke niba uwo mugani uciwe bose. Yezu ntashotse yishura ico kibazo, ariko hano twotegera ko umubwiriza ari nibanga kandi yitonda, ari abo bose baraje ishinga n'urukiza rwa bene wabo. Uyu mugani rero uraturaba twese, abasaseredoti n'abarayike, turi ku rugamba rwo gukiza imitima. Turi mu kwezi kwahariwe gukwiza hose inkuru nziza. Izoshobora kubirangura mu gisabisho, mu gutanga akarorero keza no mu majambo tuvuga. Kristo aradukebura ngo ntituguye mu gicumuro c'abagira ngo ibi biraba bamwe abandi ntibaraba. Kuba umwigisha wa Kristo ntibiguha uruhusha rwo kudakwiza hose ingoma y'Imana ngo urondere kwirirahaza. Icihutirwa rero ni ugushingira intahe Yezu Kristo ubu nyene. Nta kuvuga ngo hazoza umwanya mwiza wo guhinduka no kwibaza ko yoba yegereye Yezu rwose, uwo mugani uramuraba. Nkako uzoba yaronse byinshi azobazwa byinshi. Imana yatubikije byinshi, yatwizeye rwose. None rero ko twabaye abizigirwa b'umukama, imisi yose duhamagariye gukora nk'abizigirwa mu budahemuka bwa buri munsi. Tuzoba duhiriwe umukama niyagaruka agasanga turi ku kivi kandi tumwiteze. Amen.